kunda kuririmba indirimbo z'agahinda wowe uri kurabiraba uruwera kubera ko turirimba cyangwa kubera turi ba pastori uramaze gusambana usambaye uri kurasambana wumva umeze gute mwabijya ibihe wumva umerewe gute hanyuma rero mbere yuko ubwami buba hariho umugabo yitwa Ntwero yabyaye abana babiri insoro n'uwitwa Jabu abo babiri barakura umwe wese yari nk'umuntu navuga ngo bose barabagwanye baraba warriors bijya bintu nabyo ukora utabizi reka rero tuvuga ukuri ko wagushatse ibyo ndashaka ukuri nyene donc nashaka gusa mbanze sigurira abantu ko ntabikora kubera ko ndi umukarateka ndafise episode shasha ndiko ndategura izo ntwara uburyo bwinshi kandi ni episode imeze neza cyane. Yes, wantu bakozi ba Flip TV ndabaramukije abakonzi mukurikirana ibikorwa byacu muri ngaha mu Burundi muri hanze y'igihugu ndababwira ati mwiriwe cyangwa mwaramutse umwe wese aherereye ndababwira nti murakoze cyane kuba muri ko muradukurikirana kuri Flip TV microphone nyene ni wa undi nyene uramutse ubona filme nk'izi zirabura umumenya nawe yani MC Brizo behind camera naho cumubona nyene ni wawe ndi nyene mudashobora kubona ariko jemba namubonye ni Mr Koresha umwanya Mr Koresha time ni babandi nyene babiri badatana mu ndagano murabona neza na neza ko ndi kumwe n'abantu babiri no munsi nabatumiye kandi canke taronse nyene amahirwe yo kuvugana nabo kugira ngo nyene tuyage amwe abiri atatu tuhavugishe nyene twumve nakare nabo nyene basanzwe bari muri entertainment umwe n'umukinyi wa filme undi n'umukinyi wa filme kandi asanzwe ari n'umuririmbyi kankunde ndabaramutse mperehe one of fam okay mugubu basigaye muti imbere ntayari wowe nabyo wemetse sawa kundero natojwe basitangura mbwo ko biyatse ijambo rero ntibazosure kutugura ntibazosure kutugora vipi sasa msa kimeze neza cyane gose ndakubona kabisa meze neza nawe ni fresh tu yep gute nawe nsava meze neza cyane gose we turazi ko twakoranye twarakoranye na Mr Koresha umwanya kandi nama meze neza buri munsi hamwe ndabura ko meze nabi meze fresh nama meze neza buri munsi noti karahari ndabizi ko film umwanya yagiye akoze umuti gusa meze neza ndi kumwe na Alvera Muhimbara nyene mwari mumuzi n'umuririmbyi kazi n'umukinyi wa filme muramuzi ndi kumwe ngaha n'undi muntu ntibamuzi bo abo kuri Flip TV ntibari bakuzi babidondora sure siniyoza ko mutanzi mwese ariko ko nzinze ndabisabwa reka mbikore je nitwa Liberty Iradukunda nk'abasanzwe ndi umukinyi wa filme ndetse nk'abasanzwe ndi umuhinyanyizi wazo aburya zijya filme niwe zikorera ni genda zikorera mu buryo bwa editing genda ikora muravyumva neza na neza ko ndi kumwe n'abantu byamamare bakoze amateka ndi kumwe na umukobwa neza na neza ukora muraba udashobora kumuha ibyo ibikorwa byiwe afise udashobora kubimuha umukobwa aheruka gusohora indirimbo yawe irakaze urakoze cyane yego kunda kuririmba indirimbo z'agahinda nta gahinda naciyemo ko novuga ngo niko gatuma ndabiririmba ahubwo gusa nuko buri gihe ngoma nandika ibintu numva nanditse by'agahinda ahubwo sinzi impamvu ngira nivyo Imana yampamagari wabaye muremure cyane kwera tutabeshanye urabizi nsanze ndi muremure ndagusumba rero nugombe kwereka abantu ko ijya ndirimbo wayanditse ati wanditse uvuga ati ufise iki mfise amatsiko yo kuzobona Imana abera mwihangane turi mu gutaha abera bihanga nka wewe uri kurabiraba uruwera bro umuntu avuga ko ari uwera ku Mana abameze gute actually ibyo bintu sindi umuhinga cyane mu bintu bijanye n'iyobokamana gusa mba nibaza ko baba bashatse kuvuga umuntu atagira akanenge
umuntu nyene yakiriye Imana atavyagira ngira ngo atani ivyagira ubu ntavyagira nacabwiye iyo msobanuye jewe abera uko ndabivuga impamvu navuze abera umuntu yera wese n'umuntu yogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo akaba atagatose k'icyaha kimuriko yego uwo niwe wera azotaha kano kanya Yesu Kristo aramusajeje meje kugutuka sinkiruwera kubera ko mba namaze kuyanduza ariko bidasobanuye ko atariho abera badafisa ako gatotsi bashobora kugenda ngira nk'inzu ahubwo harakana yavuzemo abantu aratubesha kubera ko nawe nyene yarishize mu bera ngabera tugiye turi mu gutaha ubwo wari urimo ndimwo nari kuririmbira abandi nanjye ntazotaha nanjye ndi mu bazotaha nanjye ndi mu bantu bogeje n'amaraso ya Yesu Kristo nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye pasiteri uriko nino minsi mu kino gihe usanga nyene mu past nyene adashobora kuryama atanywa nk'aka primus nk'abo bantu uwo bavu bashira mu bera ko nawe nyene usanga barogejwe najya amaraso uri kuravuga erega bogeje n'amaraso ya Yesu Kristo si kubera ko turirimba cyangwa kubera turi ba pastori umuntu yegeje n'amaraso ya Yesu Kristo n'uwogeje n'amaraso ya Yesu atacarico ndashingiye ku kintu arico kubera ko nanje ndirimba kano kanya ushobora gusanga ndi umusambanyi nta bantu benshi baririmba ukumva babafashe bivye abantu babona mu makolaro ukumva babafashe bakoze uruntu kanaka tuyumvira ko bokora rero kuba twinjira mu rusengero abantu bose binjira mu rusengero siko bakijije bongo ribati nabera nenda kwibariza kandi kuri ako kantu uvuze ngo urashobora gusanga n'umusambanyi uramaze gusambana ishura none ishura adakwishe ngaho abera ntibabeshe neza nakwishure igihe nakizwa mu byaha nihanye no gusambana cari kirimo ubwo warasambanye ego ruha muri hano ego akirakoze mu byaha nakijijwe twakijijwe ibyaha twakoze ribati amen umuntu yarinze avuga ngo numukizwa aba afise ikintu yakijijwe yahora akora kera usambanye nivyo ega niwe utanze inyisho wahora uri umusambanyi ucurakizwa kugira ngo ico caha kikuveho wow nuko ari icyaha nagira ndakubaze ngo cari kimeze gute ahubwo nyene uri kurasambana wumva umeze gute mwabijya ibihe wumva umerewe gute we ivyo bintu urumeze bintu kurabaza umukozi w'Imana tuko turayaga nyene akahise kiwawe kuri kana ka video mukazoka katozobisha yes bakunzi ba Free TV ndi kumwe ngaha kandi n'umukinyi wa film umukinyi arabikora neza cyane ariko arakora nyene filme ziza action bro big up sana thank you very much ijya cinema uri kuraduha bo ni season itwa Soro yagarutse yani ni wa muntu twumva kera ko ngo Soro yanyikiye nyimba yanyikiye ngo mu bitanga we canke ntiyari wowe waje nka Soro mbo rero sindahitahura bro je rero sinzi ko ari je Soro kandi nibaza ko atari na jewe Soro kubera ko umuntu Soro yari yambaye mask ntitwamubonye neza uwo muntu rero ariko kuko film yari yanje je yari yanditse kandi ko ndayitunganya je nca mvuga character ya Soro pani yanje Soro donc ni histoire iri based kuri real story yo mu Burundi yitwa Soro ntabwo ari Soro reyere yagarutse ujya mu Burundi ariko hagaritse his spirit ideas ziwe ibyo yahiga n'ibyifuzo byiwe n'umurava wiwe nibyo byagarutse uducishije ko gatoya amateka ya Soro ngende mvume nguramunzi uba warasomye basi amateka yiwe ducishije ku gatoya nyine uvuga ati Soro yagira ibi nibi yameze uko nuko okay actually je n'umuntu akunda gusoma cyane ujya je amafilme yose nkunda kwandika simfa kwandika filme bitewe n'ukuntu binjemwo kujya umuntu avuga ngo ndagize inspiration yo gukora filme akenshi nkunda kuyikura maybe muri life ahantu mba ibintu nabonye cyangwa ibintu nasomye rero
burya aha mu Burundi yaba twasoma tukadekuvura cyane ibintu byinshi byagiye biba mbere twakoze amafilme. Hari umuntu yavuze ngo muri Afrika muri rusange muri Afrika sujet za filme ziracari vierge, turacafise amasuje yo gukora kwa amafilme kubera ko hari abalegende benshi bahabaye tubadekuvura usanga twerekanye byinshi. Rero ndi umwe mu bantu babitanguye barabigerageza kubera ko Nsoro mbere y'uko ubwami bw'u Burundi buba haba hariho abantu nubwo akagwi k'abantu kubera ko urabona abantu ntibabwabe benshi habaga clan k'abantu byavuga ngo abahimanga baki ugasanga abo bantu barafise ukuntu bonyene biyorganiza. Hanyuma rero mbere rero yuko ubwami buba hariho umugabo yitwa Ntwero yabyaye abana babiri Nsoro n'uwitwa Jabu. Abo babiri barakura umwe wese yari nk'umuntu navuga ngo bose barabagwanye baraba warriors. Then haza kuba ikibazo cy'uko Jabwe yipfuza umugore wa Nsoro. Amaze kumwipfuza aranabigera ko aramumutwara. Maze kumutwara Nsoro nawe kubera ko yari umuntu yanka cyane injustice nako karengane acatera ibitero rero baca barahangana igihe kinini intambara yamaze igihe kinini. Then biza kurangira Nsoro bamubuza. Niho hajye bavuga ati Nsoro yaranyitsanyikira mu bitanga. Ariko ni muzima right now. Bitanga biri he? Aho hantu mu bitanga ntaho nzi kubera ko ama province ntiyari bwabe nka yuno munsi ariko uwo biraba neza ni hafi ya Muramvya na Gitega. Muramvya atunze amateka menshi. Albert wowe iswari ya Nsoro uyivuga ko iki? Wowe uri kurandika ifilm cyangwa se wandika? Filme na Kenya nije nayandikiye. Wayandikiye? Wowe uri kurandika wibaza kuki wibaza kuzihe histoire? No kuvuga aba umuririmbyi mwiza yumviriza indirimbo z'abandi n'umwanditsi mwiza wa filme aragira recherche akalaba filme z'abandi akagira na recherche ku ruhande rwiwe. Urumva rero nanje iyo ndiko nandika nibaza kuri ivyo hama nkandika. Ndamunganika kandi kantu akana viravuze keza cyane uzeti umuririmbyi mwiza yumviriza indirimbo z'abandi n'umwanditsi wa film cyangwa umukinnyi wa filme mwiza araba filme z'abandi akanagira recherche. Buriya filme dukora ziri hafi cyane ya filme turaba. Ujya ntushobora gukora filme y'ama astre yo mu kirere atari zuraba. Uzo gusanga umuntu akora filme zihengamiye ahantu akunda kuba ariko araraba cyane. Niyo mpamvu novuga ico kintu avuze nico najewe kiramfasha novuga ni imwe muri principe zanje. Uri kuraraba filme ziwawe Ribat ni filme uri kuraraba neza na neza ni filme usanga ari action kuva kuri kumwanzo gushaka kwiherezo birakorera kuzikora. Sinibaza ko hari akazi koroshe ku isi no kujya bavuga ngo biroroshe mugabo sinibaza ko ari sampusa ko urashobora gusanga wabize n'ubwo kurajya. Turetse nawe urazi kujya udafite apeti. Imagine uramaze kujya udafite apeti wumviriza ko kazi ukuntu gakomeye kandi ushonje kandi urakeneye kujya nakazi. Nukuvuga ntibiba byoroshe mugabo uri hayi yuko akora ikintu ukunda. Ni nk'uyu mwuga wawe wo kuza guhiga amakuru bazi ibibazo bipfuye mu bantu. Nka Ruvera ndazi muraza gushwana inyuma ya kamera. So nibaza ko bitaba byoroshe mugabo uri kurakora ikintu ukunda burya ntikikuruhisha nkuko undi muntu ari hanze abibona. So jere filme za action kuba ndazikora sinovuga ngo nizo nkora gusa ko je ndamaze gukora andi mafilme menshi atari ya action ndayandika ndayatunganya. Nkubu hariyo niyo ndi kutiko turakorana na Fanira Vine yitwa umupfakazi ndayirimwo mugabo gusa ico no kubesha ahantu hose mba ndi hategeza kujama ga character ka action kanka kabura biteba bitebuke bigomba kubamo ko niyo vocation fise cyane. Ni Ribat afise sentiri yihe muri dojo nyimbari karate mbari dojo nyimbari kinumbazi ako kantu yakinyi yihe style ako kantu sinahora ndagakunda. Akantu je kubera ko mazimisi ndakabonamwo muri wewe ko harimo akantu nyene kuko waciye ahantu nyene mu ishure rya karate. Ako kantu nakabaji uzimpamvu nakunda kuvuga mwene ivyo kubera ko filme za action buriya action ntikogwa na karate cyangwa ibintu bya art martial cyane kububiza ikogwa na creativity yawe mu mutwe kubera ko baje abantu bose ubona bambaye amasentire wanashaka akazi duhere kuri ico kintu baje cha ceinture ntibisobanura ko bakinye action boca baba best
action ihera mu mutwe ibyo bita ama choreography ugakoreografa ibintu kubera ko twebwe niyo turiko turagwana tubivuge nyine kubera ko ari filime zimwe byo kugwana ntuzosanga turiko dukoresha style dushiramo everything niba ari kujyana amenyo birabamwo niba ari nibuye bararikubita umuntu urusasu ruravuga umva ibyo byose ntibiri muri karate ariko ntaguciriyemo imigere nkijya niyo sinzi hano yova utazi karate imigere nkijya ni montage si montage kabisa. Je ndakunda gukurikirana YouTube yawe urashira ko hari ibintu washize ko tutorial yajya matito uri kurakubita kiboro nyine ucibona bijya bintu nabyo ukora utabizi reka rero tuvuga ukuri ko wagushatse je ndashaka ukuri nyene donc nashaka gusa mbanze sigurira abantu ko ntabikora kubera ko ndi umukarateka first chanka wanashaka mbere je sinanakinya na karate kubera ko karate biratandukanye je nakinye taekwondo kuva ndi umwana muto je nakuze first nkunda film d'action kuva ndakana gato nkamba nipfuza kuzokora film d'action nkaba shaka kwiidentifia kwisesha n'umuntu runaka ko je ndavye nka film ya Jackie Chan uno munsi naca mpera uwo munsi nyine ndi Jackie Chan mu byagira mu ntwengo mu nyambaro ugasanga nambaye utuntu kujya nyine nabibonye nza kwifuza ariko uzo mukinyi wa film d'action mugabo nza gusanga uko nagiye nkura buke nasanze bari abahungu basanze bafise background iri ya realite ya vrai barabizi kugwana ivyo byaciye binshira rero muri ntuze ya muri logique kuja muri taekwondo nakina taekwondo kuva niga mwaka wa 5 primaire kugeza n'uno munsi ivy'ama ceinture navyo kuri noir deuxième dan shirako deuxième dan deuxième rumba biratandukanye noir iyo ugeze kuri noir ntiba biheze haba hariyo n'andi masentire ari kuri noir ariko hari n'abafise nyinshi kuruta rouge canke oya en fait muri taekwondo biterwa na style ariko twese duhuriza noir ni ceinture vraiment universelle kwisi izwi kuri umusinya hariho ceinture blanche ni bushikira ko twese jaune verte bleu rouge noir premier dan deuxième dan bushika ku madana dahera okay avese nagutaje mwiganirire nta kibazo mwe na ribati aho ugira ngo mbaze ibibazo nka biriya muvuma mugoma kwa ribati mwe na ribati muhuriye kuki nicyo kintu kibahuza Liberty kintu kiduhuza nuko ari umukinyi wa filme mugenzi wanje ya foto narabonye kuri fond d'écran yamye Liberty n'umukinyi wa filme mugenzi wanje shukuri vugisha ko abera vraiment twa tuvugisha ona uyu sasa none ushaka ndakwishura ivyo ushaka cyangwa ushaka ndakwishura inyishu mfite jewe nivyo urumva Liberty n'umukinyi wa filme mugenzi wanje akaba ari n'umuhinyanyizi w'amafilme umva ico cyo kirahagije kugira ngo duhurire ku bintu byinshi akoze kubesha numva kubesha umubaze yavuze nta kindi yo impamvu abeshe je ni turakorana filme nimwe nta filme nimwe turahuriramo ngo dukirane niyo turumva hari cyo muhuriyeko byari byiza kavugisha ukuri nk'umuntu yera arandika amafilme tubereke no fondeka arandika amafilme arakina amafilme kano kanya naho dusanga turi ngaha shobora kuba naje kumusaba azamfashe gukora agafilme kanaka cyangwa nkaba naje kumusaba amfashe gukosora script cyangwa nkanga muhira nibisanzwe we kutamusanze muhira agenda nabikundi yaje iyo nsanze muhira buryo ariko bidasobanuye ko nama ndamusanga muhira kantu ushizemo ntikari ariko nikameze neza yesu bakunzi ba Free TV ndabibutsa nyene gukanda subscribe kuri live kuri Free TV ugenda no kuri muhimbare nyene ugira ukanda subscribe ndakwibutsa no kuri umuji wacu ni soro ugenda kuri soro ukanda subscribe kuko agufitiye byinshi bro uzotubandaniza ijya filme cyane ijya filme rero kubera ko filme d'action ziragoye gukora ndisa umwanya munini cyo kimwe na drama nayo nateguye ko nzoza ndabaha episode imwe mu ndwi mugabo kuri no ncuro ntibiratangura gukunda ndabaha episode imwe mu ndwi zibiri kugira ngo mbanze nkora ama episode menshi then zotangure kuyibaha kundwi ntazobarambira cyangwa ngo ndaguhe apeti ko ari ikintu umuntu ugasanga wamumenyereje kumuha ikintu mu nyuma vyanka agaca yumva umengura mu deconner kangira amahenda batunganirize neza ibyo kujya bikwiye je nari nzi yuko nyimbo wisohoye ijya munsi basi azoca nk'iminsi 2 kugiye uyiha umwanya canke iminsi 3 gacutuhi duhiyindi ujya cinema bro iraryoshe sana
sinema ndiko ndakurikirana ijya ni ya mbere kandi arindiriye umunsi uzoyishiraho. Merci beaucoup. Men reka nkubwire ikintu film d'action rero simvuze ngo dukora ibintu banashaka bikaze ariko ivyo dukora byose uko biri kose ni innovation hano mu Burundi. Film d'action si ikintu ushobora gukora nk'iyo waruvuze ngo mu minsi 3 ngo no gwa film byonyene Donien muri Hong Kong ntashobora gukora filime 3 mu mwaka byashitse gake naho nyene yaba yinanasi no kuvuga ngo rero filime d'action zisaba umwanya naco gituma abafana bacu cyangwa biwanje mu byumve neza suko ibikorwa bidahari nuko ibikorwa byacu bijya nyene bibaryohera bidufata umwanya rero nimwabona tugiye turayibaha rimwe mu ndwi zibiri ntimuze mwibaze ngo nuko turabanebwe ahubwo nta munsi tuba turiko turakora ko bijya bintu dukora byo by'ama action bitwara umwanya munini nya wa repetition wa editing twara umwanya munini nya cyane gushanga ama sound effect gushanga ibintu byose so ni ibintu bisaba umwanya munini ariko muri gahunda zacu tuko turashaka ntituze turabatevya tubahe like kundwi nk'abandi bibaye ngombwa mushire nk'imitayi kingi nawe mwamenyanye gute kabutindi kingi bari kabutindi kingi ujya mu sobanuzo bamenyanye buriya rero iyi si ntimupfa kumenyana gusa ku kijama mumenyanira ku bikorwa nabonye ibikorwa akora mbona dukoranye byo shobora kugira impact bigira ku gikorwa ciwanje na cyane ka reaction then turakomunikana si yambira nkoreye hariyo ni twambaruse y'umujinyane nakoze ya long métrage na nyene yayisobanuye ni juste bwa buryo bwo kongeramwo akanovera mu gikorwa kugira ngo twagure n'isoko imbure n'umunyarwanda ashobore kwisanga harimo akajwi kiwabo then abikunda nangahe mahera uba waramuhaye imbatari banga Braza ikinyamakuru ni cyawe ikinyamakuru ni cyawe iki wanje winjiza ngaye kwezi nakuvuza nti niba atari ibanga tugira kanoti wamuha ujya musigura ni nko kubaza Ruvera ngo ufite imyaka ingaha jewe imyaka ndayivuga ingahe ajya mvise ngahe 24 wowe wayimenye gute kuko umenga urinda kwiyumvira wayimenye kujyari ayimbwiye sawa ufite imyaka ingahe ufite imyaka 24 24 wakuye kingahe karaka jewe nta mwaka numwe nakuye kubera kino kora mu imyaka ahubwo kenshi iyo muzi imyaka yanje abantu benshi bakunda kumbwira ngo ndiyongerera ko kubera ngaragara nk'umwana urabyemera ko ugaragara nk'umwana sinzi biterwa n'amaso abandi aba bamwe bakunda kubwira ko umenga ndi umwana okay bon ntaribi jewe ufite nashatse kugereranya rero hari ibintu bigoye kuvuga amafaranga winjiza muri business ayuhembwa ayikuramwo gusa kimwe gusa sikubusa sikubusa waramurishe naramurishe pe Alvera mubwiki Ribati arabizi ndi umufanzi wiwe ikindi ndashaka no kujana nje gutera thank you arabizi naramusabye nzogende gutera umugere biriya bintu ndabikunda cyane urumva uzokomeze kuzuransanga muhira gusa ntari tuzomubona ajya mu yihe episode werindira uzazibona yasohotse kandi yasohotse nzogakata kubera ko uramaze kubona iyo umuntu yakoze ibintu akumva arabikunze cyane arabikata akaza arabitanga abantu kugira ngo babone imana uwo munsi nabikinye nzobikata ndabitanga gatonya kiwanje je nahereza abantu nanjye ndazi gukubita umugere n'ingumi oya no werega hari ibyo maze kumwigisha ujya inshuro zose azakundaba nta buri ibintu ndamwigisha kandi arabangutse yiga vuba ni kihe kintu wize kuri Ribati ikintu cya mbere nize kuri Ribati tudashize mu byo by'imigere naramwize ko kwiga gukoresha umwanya no gutondeka ibintu ku murongo natwe dukoresha umwanya mwakerewe deja twavuganye ko mushika muhira saa 4 abona ko mwadushikiye saa 5 urumva nta mwanya mukoresha uriya mutipe nawe yitakoresha umwanya zo kumba bihe namwigiye ko gukoresha umwanya ikintu cya kabiri ikintu cyose kuri programme yacu Ndikuvuga ngo ikintu nimba kitari kuri programme shagomba ubumuzaniye iki afise iki programme runaka ntibikunda ico cyonyene kirahagije ibindi mu nyuma Ribati nawe gira icyo mubwiye kandi mubwire muri aho yewe kiretse yubitse murabe namara kumenga ari ibintu wibutse ofete Alvera ikintu avuze ivyo bintu avuze vraiment ntambeshera
ko je ndakunda gukipinga time cyane gose kandi nyene ndi ferme uko bivuze vraiment ntabeshe rero ndamushimira ko ari umuntu abibona nka karite ko ari abantu babona nk'ubu ukaza unsanze ndiko ndeditinga urumva ngurazi rero ngo nashaka ngundabira akantu muri telefone to yandiko ndeditinga ntiyumve neza yuko nari nsanze mfite indi program kuba rero ushobora gutahura ibintu nk'ivyo nawe ntuburi kure yavyo burya nawe niba ukuteye mu mutwe rero Alvera nanje ikintu maze kumubona ko kiri professional Alvera arafise courage n'umuntu nyine afise umuravye urabona ko ari umuntu afise umurava kandi arafise akaesprit ko gukora ibintu byiza ko je nkamaze nk'igihe kinini nyambwira yuko ariyo movie ashaka ko dukorana kuva igihe amaze kubimbwira iteka abari karambwira nti ndacayi nonosora neza je ndakunda nanje abantu batihuta ngo tushire ibintu hanze n'umuntu mbambura umenga ashaka gukora ibintu bifise akanovera biri pro donc urazi impamvu ndatinya kumaramara uratinya guseba ndatinya guseba Vera nturaseba na rimwe sindavyibuka njya guseba no kugira kumaramara cyangwa gukorwa n'isoni ko reka ndaguye nk'urugero nka kano kanya ukaba ni kinyarwanda guseba ariko kumaramara ni kintu no gukorwa n'isoni ni kirundi urumva nka kano kanya ariko urugero numva rudafashe cyane nk'uko mu mpero urugero example yo gukorwa n'isoni ni nk'uko wo kwishitira ugasanga nk'iyo tirete yawe yugurutse ibyangombwa biri hanze utari wayibonye abantu bakabona ivyo ntibikojeje isoni abo suppose kano kanya wagiye wambaye ipantaro na sentire uriko mazureke nta musentire uriko warabimenyereye mazureke ubibonye kenshi nta musentire uriko wagiye wambaye ipantaro nta musentire uriko n'agapira kagufi kumbe munsi iboka wambaye yaratabutse none ukaja mu barakaza urunama ukabona barasi bose bakuraba ukeza none bandabiriki ushitse muhira reka ndakubwira umuzi nakozwe n'isoni byagenze uko nyene serious iyo nkuru umisi nakozwe n'isoni gusa ubu narabihevye ribat nagiye mu isoko mu Kamenge urabizi ko nkunda ikigori ibyo urabizi cyane kandi uranimana iyo ku kigori ndimana pe sasa rero uwo munsi hari mu masaha ku mugoroba bajya wiko buragora mugabo atari cyane ncano basutugori twaroje binanira kubihangana ngura ikigori ndagenda nza ndakihungura duke injya mwibarabara reka cemura n'umuntu rero nahuye n'abantu batatu bakambwira uri Alvera narakunze indirimbo zawe kuko nkunda gutwenga nkagenda ndatwenga bose ndabatwenga nshitse muhira torikiyo nirabe sanga aha hose ndira murakomera ibigori cyane ibuka babana nagenda twengera mu ibarabara naramarama bala wala mugani nizo bita ukogwa n'isoni umaze kumaramara nta muntu numwe muri kumwe agukamara uzi neza ko wamarama yabo bantu mukiri kumwe nico rero bitaguseba ku bantu bariko baradukurikirana agira ico mubabwiye duhere ngaha kuri wa mutamunye tumuhaka cyubahiro cyawo abantu bariko baradukurikirana bagende kuri channel yanje ya YouTube hama barabe indirimbo yaje mperuka gusohora nguma nibuka kuri cha kibazo bambaza nagombye bivuga ko nabuze ndabera gusa urumva barabe indirimbo yanje heruka gusohoka yitwa Matsiko banshigikire hama ndafise episode shasha ndiko ndategura izo ntwara uburyo bwishi kandi ni episode imeze neza cyane pe ndabuye ngo imeze neza nayanditse neza ndabyizera yuko izo ari nziza umuntu ashobora kuma sponsor azome sponsor andondere kuri Instagram yanje cyangwa kuri page yanje ya Facebook nkenera uburyo kugira ngo ndabikore kandi sindagiraho nishikana kugira ngo nshobore gukora ibintu ntasabye sponsor nzoshimira cyane umuntu wese azomfata mu mugongo hama Imana ibaho umugisha turabakunda cyane namwe mwakoze Flip TV Liberty icyo babwiye abakunzi bawe abakunzi ba Flip TV abakunzi ba film ndundi bagiye icyo batekereye jeje incambere no wanza kubabwira ni badushigikire barabe ibikorwa byacu banabiha agaciro mu kubiha agaciro babipartage babiha abandi bantu babirabe icyo nico cyambere no saba ko je mfise project ndiko ndakora hariho iyi Insoro the Hero episode nako series
hariho n'iyindi ndiko ndakora yindi turiko turaguje ko kikoba cyose ndimwo kibari canje turiko turakora na film yitwa Umupfakazi series nayo nyene iri kuri YouTube ni ya Fanny Lavine nayo bakurikirane n'umwanya hari abantu batararaba film umwanya Alvera kandi ni film vraiment umuntu wese yarakwiye kuraba bayirabe ntibaze bararaba gusa ibigezweho hariyo n'ibyo twakoze mbere batararaba babirabe hanyuma ikindi ende kuraba imbarutso y'umujinyi imagine nkuko baba utazi imbarutso y'umujinyi bakinye mwiki ngetura yarafise gahunda yo kuza kuyiraba no munsi sivyo ndaza kuyiraba yari yambwiye ko no munsi aza kuyiraba pia ndaba sinema z'ubu nyinshi niyo mpamvu zincanganye yari ejo twavuganye kaza kuyiraba pia urakoze gupfuka isoni ziwe kugira ntasebe sawa nukuvuga yes hama mudufashe vraiment abafise uburyo nimubuzane kwera ko ibintu tubikorera mwebwe imagine kuba nafashe umunsi wose njashobora gufata umunsi wose kuva saa 3 gushika saa 11 ndiko nkora scene imwe iza kumara iminota 3 haca nja kuediting undi munsi iminsi 3 kugira ngo wowe unezerwe wumve kunezerewe niba unezerewe hari utunimero twacu twa limikashi toroshe cyane mu gihugu turungikira uvuge nti ejo kora ibindi ntimuze muratubwira gusa ngo ko mwadutebeje no shiramwe namwe kandi kantu muduteze imbere ko twakiko twikorera mwebwe ibi umunezero urazimvye bro nta kintu umuntu yoguha kiza nk'umunezero imagine twe tuko tuba umunezero tunabigisha support us please yes abakunzi ba Flip TV rero ndabibutsa nyene ko nari kumwe na Alvera Muhimbare hamwe na Robert nyene tako turaganira nyene mwavyumvise rero namwe mugira ico mufashije mugira ico muterereye aba diaspora abantu muri hanze vraiment nimwe mufisa amahera bahango ba DJ Kiss kwereka mu sponsoriza abaririmbyi bonyene n'aba bakinyi ba film barakenewe kuronka nyene kugira ngo nabo biteze imbere nkuko bisanzwe nyene nari kumwe impande yanje na Alvera na Robert nyene muze kuraba nyene mugira akantu nyene kubwenge nje nabirefujeyo ciao kweri murakoze